Ku mwanya wa 10 turasanga Alexis Sanchez ufite indege yo mu bwoko bwa Gulfstream G300 yaguze miliyoni 9,450 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Alexis Alejandro Sanchez ni umunyashuri ufite imyaka 31 y'amavuko kuri ubu, cyane ko yabonye izuba ku itariki ya 19 Ukuboza 1988. Avukira mu gace ka Tocopilla ko mu majyaruguru ya Chile. Alexis Sanchez wanyuze mu makipe nka Cobreloa, Udinese, Colo-Colo, River Plate, FC Barcelona, Arsenal Football Club na Manchester United. Ubakinira Inter de Milan n'ikipe y'igihugu ya Chile La Roja nk'umukinnyi w'imbere forward. Uyu Alexis Sanchez afite indege yo mu bwoko bwa Gulfstream G300 yaguze miliyoni 9,450 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba iguruka ku kigero cy'ibirometero 3,820 kandi ku muvuduko w'ibirometero 500 mu isaha. Ikaba kandi ifite imyanya ihagije yatwara abantu bari hagati ya 13 na 16 ndetse n'indi myanya ibiri y'abapilote bayo, 2 more spaces for the plane crew. Ku mwanya wa 9 turasanga Karim Benzema ufite indege yo mu bwoko bwa Cessna Station CJ4 yaguze miliyoni 11 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Karim Mustafa Benzema ni Umufaransa uvuka ku babyeyi b'Abanya-Algeria, akaba afite imyaka 32, dore ko yavutse ku itariki 19 Ukuboza 1987. Avukira mu mujyi wa Lyon ho mu gihugu cy'Ubufaransa. Karim Benzema wanyuze muri Olympique Lyonnais, ubakinira Real Madrid nk'umwataka striker, gusa yanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Les Bleus. Uyu Karim Benzema wafite indege yo mu bwoko bwa Cessna Station CJ4 yaguze akayabo ka miliyoni 11 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba iguruka ku kigero cy'ibirometero 3,410 kandi ku muvuduko w'ibirometero 451 mu isaha. Iyi ndege itwarwa n'umupilote umwe, single pilot class, yikaba itwara abagenzi batarenze 10, the maximum of 10 passengers on board. Ku mwanya wa 8 turasanga Gareth Bale ufite indege yo mu bwoko bwa Cessna Station XLS yaguze miliyoni 13 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gareth Frank Bale ni umunya-Pays de Galles, Wales, ufite imyaka 31 y'amavuko kuko yabonye izuba ku ya 16 Nyakanga 1989. Avukira mu mujyi wa Cardiff ho mu murwa mukuru wa Wales. Gareth Bale wanyuze mu makipe nka Southampton na Tottenham Hotspur, ubakinira Real Madrid n'ikipe y'igihugu ya Wales The Dragons nk'umukinnyi usatira aca ku mpande winger. Uyu Gareth Bale burya afite indege yo mu bwoko bwa Cessna Station XLS yaguze miliyoni 13 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yikaba iguruka ku kigero cy'ibirometero 2,100 kandi ku muvuduko w'ibirometero 441 mu isaha, ndetse ikaba ishobora no gutwara abantu 9 bose, the maximum of 9 passengers on board. Ku mwanya wa 7 turasanga Wayne Rooney ufite indege yo mu bwoko bwa Dassault Falcon 900LX yaguze miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wayne Mark Rooney ni Umwongereza ufite imyaka 34 kuri ubu, cyane ko yavutse ku itariki ya 24 Ukwakira 1985. Avukira mu gace ka Croxteth k'Merseyside mu mujyi wa Liverpool ho mu gihugu cy'Ubwongereza. Wayne Rooney wanyuze muri Everton Football Club, Manchester United na DC United, ubakinira ndetse akaba na kapiteni wa Derby County. Uyu Wayne Rooney ukina imbere forward cyangwa agakina hagati mu kibuga asatira attacking midfielder, yakanyujijeho mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions. Wayne Rooney nawe akaba afite indege yo mu bwoko bwa Dassault Falcon 900LX yamutwaye asaga miliyoni 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ikaba iguruka ku kigero cy'ibirometero 2,750 kandi ku muvuduko uri hagati y'ibirometero 350 na 370 mu isaha. Ikaba kandi itwara abagenzi 6 gusa, only 6 passengers on board. Ku mwanya wa 6 turasanga Paul Pogba ufite indege yo mu bwoko bwa Gulfstream G280 yaguze miliyoni 24,500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Paul Labille Pogba ni Umufaransa ufite imyaka 27 y'amavuko, dore ko yabonye izuba ku ya 15 Werurwe 1993. Avukira mu gace ka Lagny-sur-Marne ko mu burengerazuba bw'umujyi wa Paris, umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Paul Pogba ukina hagati mu kibuga
Braga, midfielder yanyuze muri Juventus ubu akaba akinira Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Les Bleus. Uyu Paul Pogba akaba nawe afite indege yo mu bwoko bwa Gulfstream G280 yaguze akayabo ka miliyoni 24,500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ikaba iguruka ku kigero cy'ibirometero 6,667 kandi ku muvuduko wo hejuru w'ibirometero 900 mu isaha, 900 km/h top speed. Ku mwanya wa gatanu turasanga Lionel Messi ufite indege yo mu bwoko bwa Embraer Legacy 650 yaguze miliyoni 25,900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Lionel Leo Andres Messi Cucitini ni umunya Argentine ufite imyaka 33 y'amavuko kuko yabonye izuba ku itariki ya 24 Kamena 1987. Avukira i Rosario mu ntara ya Santa Fe ho mu gihugu cya Argentine. Leo Messi ukinira akaba na kapiteni w'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe y'igihugu ya Argentine la Albiceleste, akina imbere forward. Uyu Lionel Messi yibitse indege yo mu bwoko bwa Embraer Legacy 650 yamutwaye akayabo kangana na miliyoni 25,900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi rutemikirere Lionel Messi atembereramo n'umuryango we hamwe n'inshuti ze ikaba ishobora kuguruka ku kigero cy'ibirometero 660 kandi ku muvuduko w'ibirometero 836 mu isaha, just 836 km/h top speed. Ku mwanya wa kane turasanga Neymar ufite indege yo mu bwoko bwa Embraer Legacy 450 nawe yaguze miliyoni 25,900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Neymar da Silva Santos Jr ni umunyabrazil ufite imyaka 28 kuri ubu, cyane ko yavutse ku ya 5 Gashyantare 1992. Avukira mu gace ka Mogi das Cruzes ko mu mujyi wa Sao Paulo ho mu gihugu cya Brazil. Neymar wanyuze mu makipe akomeye nka Santos na FC Barcelona, ubakinira Paris Saint-Germain n'ikipe y'igihugu ya Brazil Seleção nk'umukinnyi w'imbere forward. Uyu Neymar burya atunze indege yo mu bwoko bwa Embraer Legacy 450 nawe yaguze akayabo ka miliyoni 25,900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ndege ye ikaba ishobora kuguruka ku kigero cy'ibirometero 4,260 kandi ku muvuduko udasanzwe w'ibirometero 1017 mu isaha, 1017 km/h impressive speed. Ku mwanya wa gatatu turasanga David Beckham ufite indege yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 350 yaguze miliyoni 26,600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. David Robert Joseph Beckham ni umwongereza ufite imyaka 45 kuri ubu, cyane ko yabonye izuba ku itariki 2 Gicurasi 1975. Avukira mu gace ka Leytonstone ko mu mujyi wa London ho mu murwa mukuru w'Ubwongereza. David Beckham we yakanyujijeho mu mupira w'amaguru akina nk'umukinnyi wo hagati midfielder mu makipe nka Manchester United, yamutijeho gato muri Preston North End, nyuma ajya muri Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan na Paris Saint-Germain. David Beckham wanakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza Three Lions, ubu akaba ari perezida w'ikipe ya Inter Miami nawe atunze indege yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 350 yaguze miliyoni 26,600 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba iguruka ku kigero cy'ibirometero 5,700 kandi ku muvuduko ntarengwa w'ibirometero 870 mu isaha, maximum speed of 870 km/h. Ku mwanya wa kabiri turasanga Zlatan Ibrahimovic ufite indege yo mu bwoko bwa Cessna Station Longitude yaguze miliyoni 27 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zlatan Ibrahimovic ni umunyaswede ufite imyaka 38 kuri ubu, dore ko yavutse ku itariki ya 3 Ukwakira 1981. Avukira mu mujyi wa Malmo ho mu gihugu cya Swede. Zlatan Ibrahimovic akina nk'umwataka striker muri AC Milan, gusa yanyuze mu yandi makipe nka Malmo, Ajax, Juventus, Inter de Milan, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United na LA Galaxy. Uyu Zlatan Ibrahimovic wakanyujijeho mu ikipe y'igihugu ya Swede Blågult
The Blue and Yellow burya afite indege nziza cyane yo mu bwoko bwa Cessna Station Longitude yamutwaye akayabo ka miliyoni 27 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi rutemikirere ishobora kuguruka ku kigero cy'ibirometero 6500 ikaba kandi igira umuvuduko uhagije w'ibirometero 882 mu isaha 882 km/h adequate speed. Ku mwanya wa mbere turasanga Cristiano Ronaldo ufite indege mu bwoko bwa Gulfstream G650 yaguze miliyoni 65 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro ni umunyaportugal ufite imyaka 35 y'amavuko, cyane ko yabonye izuba ku itariki 5 Gashyantare 1985. Avukira i Funchal ho muri Madeira mu gihugu cya Portugal. Cristiano Ronaldo ukina imbere forward muri Juventus, yanyuze mu yandi makipe nka Sporting Clube de Portugal, Manchester United na Real Madrid. Uyu Cristiano Ronaldo ukinira akaba na kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Portugal Seleção atunze rutemikirere yo mu bwoko bwa Gulfstream G650 yamutwaye asaga miliyoni 65 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hafi inshuro 3 z'umukurikiye. Iyi ndege yitangaza kandi ihenze kubi ishobora kuguruka ku kigero cy'ibirometero 12,960 no ku muvuduko ntarengwa wo hejuru w'ibirometero 982 mu isaha, the maximum high speed of 982 km/h.